hariho ngo nkunda cyane birivuga ngo ayo mavuta azobigisha vyose kandi Yesu mukugenda avuze ngo nzobaha umwitsa uwo mwitsa azobibutsa ivyo nababwiye kandi azobabwira n'ivyari mu mutima wanje ntari bwababarire. Rero hamwe namwe muyera biroroshe uramenya icyo abantu bakeneye mu mwanya wo kuko mu bihe bya Paulo yaciyemwo yaraciye mu bihe byo kuburana cyane bamurengutse imbere y'amasentare n'ibiki niwe yavuze ngo igihe cyose yongeza imbere y'abamburanisha cyangwa y'abancira urubanza ndicecekera mwe muyaye muri je bakaba ari baburana. Rero novuga ko c'est très important se mwe muyera hari ibintu vyikora ata effort nini ya ubishizemwo. Amahoro abane namwe, amahoro abane natwe aho muri hose agiye atandukanye, impande zose zigiye zitandukanye. Ni kwa kundi nyene Rinox TV tubikora. Narababwiye yuko 2024 ni kubaha akanovera k'ibiganiro bigiye bitandukanye kugira mumenye byinshi bibe bitandukanye mushobora gukuramo impanuro nyinshi zigiye zitandukanye, mbere mukanabenya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Amazina ni bitatu kwa kundi nyene nkuko mumenyereye. Ndi kumwe na Prophet Miracle, benshi baramuzi ariko araza kutubwira n'ayandi mazina yiwe, ayo nayo tuzi twebwe ashobora kuba afise yandi ariko nta byinshi ngira mvuge. Ariko ni 2024 nkuko tuyitanguye, sinabwo akoresha ikiganiro umupasiteri canke profete canke apote canke iki n'ibindi, ariko nabwiriye amahigwe namurose Prophet Miracle. Umeze neza? Meze neza cyane gose. Bashaka kuramutsa bako baradukurikirana, natangwe mvuga ati Prophet Miracle bishobora kuza ariko haba hariho n'abandi ngira baba bakuzi mbwa batazi yandi mazina yose. Amazina yanje nitwa Prophet Miracle nibitanga. Iryo Miracle benshi barayishidikanya ko mugabo ni izina ryanje abavyeyi bampaye. Miracle nibitanga. Amiga umuhamagaro naryo ni Prophet. Ni benshi hariho jewe bashika nkabangaye bambwiye ati burya turakeneye mu bantu uzoza urakoresha, turakeneye mu Prophet canke mu pasiteri, ariko cyambwa ati jewe ndazi umuntu Prophet nemera bere n'Imana imwemera, reka nzomuzana uburo nakuzanye niteka kuri twebwe kuri Rinox TV, niteka ku bakunzi basanzwe bakurikirana ubutumwa cyane n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu kanya tugira tumarane si kanini kandi si gato, ndazi bararyoherwa cyane kandi ibintu bimera neza. Ako duca tuza Prophet shaka duha ka historique gatoyi kuva mu bwana bwawe gatoyi, duca tuza rero nyenzina. Prophet Miracle uko yakuze apa ya Prophet uko yakuze mu myitwarire. Ndi umwana ndi imfura mu muryango iwacu, twe tuvukana turi bane. Nagira ubuntu mbimfura muri famille iwacu, cangira ubuntu mvukira muri famille ikijijwe isenga kandi yubaha Imana. Novuga ko kabaye akabijya kuri jewe byaranyoroheye cyane kwisanga muhamagaro w'Imana kubera yuko famille deja bari bakijijwe. Mugabo si cyo cyatumye Imana ingirira icizere kuko hari abavukiye aho batashitse nkaho ngeze no munsi. Mugabo byabaye bimwe muri fondation zatumye Imana ngira ngo itwizere. Nakuriye muri Sunday school nk'abandi bana bose, dusenga rya masengesho yo ku Imana mu gitondo ndabikuriramwo. Nakuze nkunda gusenga muri rusange, nta muntu yivuga mugabo reka nivuge. Abo twakuranye kumbura bazara bikiganiro bazovuga muri commentaire. Nakuze ndi passionné cyane n'ibintu byo gusenga. Ndibuka ko natanguye kuja ku karago niga mu wa kabiri primaire, ni naho nakiringa abiri niga mu wa kabiri primaire. Jamusuvye ico gihe hari umasengesho ya vendredi, Imana ica mu muntu byaraturongoye ahantu twari ko turasengera, arampagurutsa aravuga ngo uyu mwana Imana izomugira nk'umuvugishwa Samuel. Kuva uwo munsi niho nakiringa abire n'ingabire yanje gurukenda tangura gukorera Imana kuva ico gihe gushika n'ubu turacabirimo. Aho nyene niho watanguye kwakira nkuko ari kurabitubwira Imana igukoreramwo, irabona nyene ko Miracle akwiye kuba
intumwa y'Imana nk'uko benshi tubitahura muri rusange hari nka ryari nk'ico gihe umwaka wavungora kwibuka icyo nibuka gusa reference nibukirako nuko mu mashuri niga mu mwaka wa kabiri cyo ndacibuka niga deuxième année primaire cyo gihe nari muto kumbure kuko amashuri natanguye kare nari muto mu myaka nari muto cyane icyo gihe byari binagoye kwizera ko hari ikintu Imana yateretse muri jewe icyo gihe Imana aranganiriza cyane iciye mu ndoto cyane uko ndyamye chaque fois nararota uko ndyamye chaque fois naragira have kandi iyo ndose indoto kenshi yarashika yarashika ndibuka kwiga mu wa gatandatu icyo gihe nariko ndakora cyane 6e primaire abazotora concours national narabarose icyo gihe ndavyibuka naragize have ndabona bavuze amanota ndabona tutu tarazi ndababwira ko nkuri taraba turazi je nagize indoto nakana tura konkuru kandi nanje ico gihe sinayitoye ndavyibuka ndavuga ati nanje kandi ndi mu batayitoye uko nagize iyo ndoto niko yagenze abo twari kumwe ico gihe bo vyibuka rero byagiye birakura buke buke gushika no munsi byagiye birakura buke buke gushika n'uyu munsi benshi bakunze kuzina prophète twabivuze miracle hari abantu benshi baba bafise amadidane baba batarakira agakiza cyangwa badatahura nyezi nibyo muba muri ko murakora ariko hari abantu benshi bavuga ati nta muntu ashobora kuba prophète cyangwa pasteur ataragira madame nawe tukuzi nk'umu jeune byifashe gute ku batabitahura iyo ni realite ndavuga igoye kuvuga d'une part mugabo jewe uko ntahura ibintu nibaza yuko umugore si diplome twemerera kuvuga ijambo ry'Imana kuko Paul yaragize réussite muri ministère yiwe yari umusore biratubwira umuntu yitwa Timotheo il était un jeune pasteur kandi yaragize success muri ministry yiwe yarageze kuri but n'umwami Yesu Kristo twizeye bene data yarinze aja mu ijuru ari umusore nta mariage yagize bisigura kuri bamwe bafise bavuga ati nta muntu ashaka kuba pasteur cyangwa porte cyangwa ende atafise madame mu nzu barihenda mu bisanzwe seho n'ama principe y'Imana nta numwe itokoresha seho n'Imana mugabo ako bashize ko kumudamu nakantu kumbure biyumviriye nk'abantu ngira baje muri Adamu naye nibyo bakurikiza nibaza ko bakoreye aho cyane mugabo aho nibaza bari baze cyane biyumviriye ku musore biyumvira afise ayo mabanga biyumvira ibigeragezo biyumvira tudusa nibaza ko hari aho bafatiye sino narasomye Bibiliya kuva mu itanguriro gushika mu vyashoye Yohana nta nanko birivuga ko umuntu mu gukorera Imana akwiye kuba afise umugore uretse verse imwe bishimikiza ivuga ngo akwiye kugira umugore umwe ntibapreshije ko akwiye kuba yubatse bari kubagira presi ko akwiye kugira umugore atarenze umwe niyo bahagararako muga vraiment nananga Bible ivuga ko akwiye kuba yubatse kandi kubaka ni vyiza mu nyumve neza ego kubaka ni vyiza nk'umuntu amaze igihe ariko arakorera Imana ari umusore ndabizi ko gukorera Imana wubatse ari vyiza cyane woza kumpanuza no muhanura kubaka no muhanura kubaka hari abaca bagira ati none ugashamira yakiri yohanura kubaka gute nawe bitaraja mu ngiro hari umuntu nkunda cyane birivuga ngo ayo mavuta azobigisha vyose kandi Yesu mukugenda avuze ngo nzobaha umwitsa uwo mwitsa azobibutsa ivyo nababwiye kandi azobabwira n'ivyari mu mutima wanje ntari bwababarire rero hamwe namwe mu yera biroroshe uramenya icyo abantu bakeneye mu mwanya wo kuko mu bihe bya Paulo yaciyemwo yaraciye mu bihe byo kuburana cyane bamurengutse imbere y'amasentare n'ibiki niwe yavuze ngo igihe cyose yongeza imbere y'abamburanisha cyangwa y'abancira urubanza ndicecekera mwe mu yayo muri je bakaba ari baburana rero novuga ko c'est très important se mwe mu yera hari ibintu vyikora ata effort nini ya ubishizemwo atanga ubu nyinshi bishizemo ego ntivyoroshe byo surinje ntivyoroshe kubikora utubatse ariko birashoboka birakunda mugabo ntivyoroshe bisaba ingufu nyinshi ngira ngo abadukurikirana ku mbuga zacu barabona ko muri ministeri ntacu tudakora turashingiza Imana ratwizeye turabikora uko nyene kandi bikagenda neza ndizera ko ingo zimaze kubaka muri ministeri wacu zoshinga intahe ko zihagaze neza
kandi turi abasore. Ego ni benshi twari ku rugendo rw'iwawe wari kuraduha ka historique gato turaza no kunyezina ku bantu badatahura ico co umuprofeti cyangwa pasteur cyangwa porte ashobora kuba yubatse urashobora kugisigura reka rero tuze ni kera ufise imyaka 12 burya haraciye igihe kinini gushika kuva muri iyo myaka gushika no munsi 2024 tuyigezemwo duce tuza gati 2024 nigiki wishimira muri iyo myaka yose yaba ku bantu benshi bagukurikirana canke naho muyaga muri rusangi ama commentaire wagiye urakira yaba mabi canke meza kubera satani ayica muri benshi byifashe gute muri iyo myaka yose gushika no munsi muri iyo myaka ikintu ca mbere nshimira Imana ni abantu twahuye ubuzima bwabo bwarabaye nabi baratakaje ivyizigiro batacizeye Imana bari mu nzira mbi zo kwicira inzira bari mu vyaha bitandukanye bazi ko ari ivyaha yego munga batabona ukundi kuntu bobaho uretse muri iyo nzira barimo. Cyo nshimira Imana nuko bamwe muri bo bahinduye inzira zabo bagahindukira bagakurikira Imana. Harabo twahuye akaborebwe karazingamitse ubusambanyi bwarazingamitse Imana ibagirira neza ibakura muri ivyo ntirabasokora uno munsi barahagaze neza. Hari umuntu usora umwe nishimira cyane twahuye vraiment ubuzima bwiwe bwaranse ari mu buzima bw'ivyaha ico gihe Imana irandongora kumufasha no kumuba hafi arahinduka ikingora no kuno munsi tuvugana amaze guhindura abasore abantu benshi cyane ugwaruka bakuze inkumi afise ministere nini ariko arakora cyane yaragutse abantu barahinduka kubwiyo abantu barakira ingwara ico ndakigeze ko vraiment ndishimira abantu bahindutse biciye mu muhamagaro w'Imana yashize muri twebwe ico ndakiryohererwa cyane kinishimira Imana n'abantu tuba twarahuye bafite ibibazo bitandukanye batabona inzira Imana ikadukoresha ikaducamwo ikabagirira neza bagatabagwa iyo ngeze kuri ivyo bintu ndashimira Imana cyane kandi ndumva ndyohewe ni ikintu nirata ni ikintu nishimira gose kugira duce duheza mu kanya ni 2024 tubona yuko tuba twarayishitsemo turi bazima ariko hariho agatemoyaje kahora gasirikira benshi nka mwebwe mu mubibonera hafi benshi bavuga yuko hari abantu baja mu kuzimu bakavayo bakaza bagahungabanya abantu gasaba benshi bavanye icizere ku Mana ari byo mahera canke iki bafise iyo baja kuyaronde akabandi bakavuga ati ibyo ntibibaho byo kuja mu kuzimu kuri nka mwebwe mu mufise muhemu yera kandi mu Imana iba muyaganayo ikabereka bimwe na bimwe kwico kintu naco mukivuga kwita novuga ko nimba wizera ko ijuru ribaho nshuti yanje no kuzimu kurahari vraiment kandi na satani arahari satani arahari neza cyane rero iyo nzira irabaho nkuko inzira y'Imana nayibaho hari ubwami bubiri kuri ino si yose mubona hari ubwami bubiri bwonyene hariho ubwami bw'Imana ubwami bw'umuco hari ubwami bwa satani hari ubwami bw'umwijima ubwo bwami bubiri bw'amabuhanganye igihe cyose satani aragwana ijoro n'umurango kugira ngo aronka abazimiza aronka abazoshana mu muriro aronka abazosangira igihano igihe cyose kandi Imana irakora ikoresheje abakozi bayo kugira ngo barokore benshi baze ku ruhande rw'Imana rero satani nyimba hari n'ibikorwa vyiwe birahari nyimba twiyemeranya ko satani ariho n'ibikorwa vyiwe burya birahari nyimba twizera ko Imana ishobora guhezagira satani abiwe nabo arashobora kubaha ibisa n'ivyitwa umugisha mugatari umugisha kuko umugisha uva ku Mana honyene satani nta mugisha atanga satani yo guha amahera hama akakwima amahoro yo guha amafaranga satani akakuza kuyanezerwamwo yo guha amafaranga satani mugabo kazogira iherezo ribi so satani nta mugisha atanga mugisha utangwa n'Imana mugabo yotanga ibisa n'umugisha ariko atari umugisha reka tuzere kuri nka Prophete Miracle nibihe bibazo maze guhura navyo ukavuga ati ibi bintu vraiment ndabona je yuko kabisa birandenza ati je ndabona n'ubu Prophete ngira simbona ivyo ndiwe mu ntango niho byari bigoye cyane ubu nibike byo tunganyiza muga mu ntango byari bigoye cyane bivaye n'ingene kumbure twari bato mu myaka twari bato muri experience byari bigoye cyane ikintu cyanshikira nkumva ndahungabanye yari critique vraiment y'abantu bagiye batandukanye
umuntu akakuza akarushe amerewe nabi ukamufasha ukamusengera ukajena kubwiwe ukisonzesha ukaduga umusozi kubwiwe hanyuma ejo agatabara wa wundi nyene yaza amerewe nabi ejo yishuwe agaca ahinduka umwansi wawe wa mbere karuha kuvuga nabi agukritika akwankisha abandi yankisha ishengera abandi kandi baramufashije byaramvuna umutima cyane. Akabazo bisa nuko nohereza ko ari naba nibagiye ikindi ngira sinzi turaza kwibukanya ariko akabazo ngira mpereze ko ariko nyezina turakoresha amarezo sosiyo turakoresha imbuga ngurukana bumenye nkuko benshi babizi hari utu video twinshi usanga ku ba profete dusohoka ngo dufate umuntu akora sengera umuntu turazi n'umuntu sinomvuga izina akunda gupostinga n'abandi bapostinga bavuga ati ibi bintu aba profete bagira sivyo uko babasengera sivyo nkamwebwe mubiwe nka kujya ko barabakritika berekana utu image ko magiye murasengera abantu mubibonye mu byakira gute? twarakomeye imitima nkuko nababwiye nyimba Imana iri ku kazi na Satani ari ku kazi byo bigeze ndabifata nk'ikintu gisanzwe sindabifata nka video isanzwe kugira mwebwe muyibona mugarama mbona ko ari umwami wa Satani kwishengero ry'Imana kuko bijya bintu twese ntitwakira ibintu kumwe hari abantu bafite imitima yoroshe niyabona ijya video baraza gusambuka nyimba bari kuvuga pastor wimba ko bavuga prophet wimba ko bavuga apotre wiwe araza gusambuka umutima araza kuba ahantu mu nzira zibiri yiyumvira ati eske ninda ari mukuri muri aba babiri baraza kwa mutaye muri confusion nico gituma jewe ku bwanje ndacita igikorwa ca Satani ntinya kuvuga ko ari igikorwa ca Satani cyo kuyobya ishengero ry'Imana ni igikorwa cy'umugwanizi kuko ndakunda kuvuga jewe inkuru yose wakiriye ibifise intumbero imwe kuguha kwizera ikintu cyose kizoca mu matwi yawe Bibiliya Baroma igice cy'icumi ku murongo w'icumi havuga ngo ukwizera kuva ku kumva ijambo rya Kristo no kuvuga ijambo ryose riguye mu gutwi kwawe rifise intumbero imwe kuguhereza ukwizera nyimba ari umuntu agututse nyimba ari umuntu akubwiye merci nyimba ari umuntu muyeka kubwira ijambo ribi canke ryiza Satani afise intumbero imwe no kuguha ukwizera rero ajya amajambo canke ajya amavideo afise target imwe yo guha ukwizera kutari kw'abantu yo kwica abantu mu vyizerwa vyabo simpakana ko hatari abakozi b'Imana babi barabaho Yesu kuko nawe nyene mbere ko twitwa abakozi b'Imana n'abantu nkuko natwe turabana n'abantu Imana yizeye simpakana ko hatarimwo abo bishika kumbure bagatirimuka mugabo gushira kuri social media nturi kurahanura umuntu mwene data nshuti yanje n'ufise intumbero yo gufasha ujya muntu canke yo gufasha ishengero ufise intumbero imwe yo gusambura ishengero no gusambura umubiri wa Kristo impamvu je ku bwanje ndacita igikorwa cy'umugwanizi ariko ko twamenye ko ari Satani ntibikidihungabanya na gatowe turakomeye mu mwami wacu. Prophet Miracle ufise ama eglise menshi bamaze kugutumira uja kwigisha ubutumwa mbere abantu bo mu mwayo ma eglise bamwe bakanifuza ko wogaruka bibaza ko ari kubeye kugiye kwigisha ahantu ubutumwa ukabona ntibaguhamagaye kandi ariko ahandi ukabona baguma baguhamagara ntibirashika abapasiteri bo mu mwayo ma eglise nka za ntambamyene wavuga canke Satani no mu bapasiteri usanga ikoreramwe ntibiragushikira mu rugendo rw'iwawe rw'ama eglise agiye atandukanye ugashikirwa n'ibibazo nk'ivyo yaba ku bapasiteri canke abakristo zo kuntumira aho mfite nako navuga ati n'ama eglise menshi bagutumira ariko hariho n'ahandi bagutumira rimwe ntibasebe kugutumira ariko n'ahandi bakagutumira rimwe ikindi gihe ati ahubwo turagukeneye kandi bibaza ko ari kubera ikabo bagutumira rimwe ntibasubire haba habaye iki bitanguriraho ku bwanje nibaza ko ryava kingora kwishura kumbure ryava kingora kwishura kuko icambere umuntu mu kugutumira nuko haba ari ikintu yakubonyemwo ishengero giwe rikeneye nta muntu yopfa kuguhamagara gutyo nyene abakuzi d'abord abazi ivyizerwa vyawe abamaze kukumva imvugo yawe nico wizeye nico gituma ntapfa kugutumira rero kijya kintu yakumvisemwo aba yabonye ko gishobora gufasha ishengero aba yabonye ko gishobora kugira ico cunguye ku bantu b'Imana niyo mpamvu badutumira niyo mpamvu batwizera bakadutumira nuko babonye ko haco dufise bakeneye. Duheraheze Prophet Miracle akajambo kamwe ku bakunzi bawe wotekerera canke akantu kamwe wotekerera ama eglise yose muri rusange
tuko tugana tuja mu ijuru twese, ko tuko tugana tuja mu ijuru ni igiki tuko turakora kugira Imana ibashe kubana natwe muri rusange. Mbere nabo abapagani tutwa abapagani nabo baze kugira nabo bazogira urugendo rwiza ntibagire rubi. Akajambo ko guhereza k'icambe no kubabwira ko Jesus is coming, igihe kiratwegereje gusumba aho twizereye, dushiremo umwete mu bikorwa by'Imana. Aho muvuga butumwa shiramo umwete mu bivuga butumwa ryawe. Si tu es un prophète shiramo umwete mu prophète bwawe. Si uri umuririmbyi shiramo umwete mu gikorwa cyawe. Kuko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo udeha mu gikorwa c'Imana ni inshuti y'ubutikiza. Twaye kuba inshuti z'ubutikiza, dushiremo umwete kuko vuba cyane Yesu araza kandi azahembera umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Yeah, twakumwe na Prophète Miracle, tugushimire cyane Miracle wakoze kubana natwe muri Nox. Ikindi gihe tuzoguhamagara tugira ikigarasha nk'amasabiri cyesa yose. Ariko tugushimire cyane, nibaza ko ari benshi baryohewe ngaha baza kuraba ikiganiro kandi baza kuryoherwa cyane. Tusoye tuvuga ati Imana ibashe kugeza ahandi hantu. Amen, amen. Murakoze cyane.